jewe ntababesha nakoze ubugeni mwijipo duhiyo nkuru ahubwo duhiyo nkuru none jewe what yukiri umukobwa abakoresha si bake nibiki hamana nababwiye yuko intumbere yanje yari yo kubaka inzu kuko abagabo sinigeze ndabagiramwo confiance cyane ndavye ubuzima bw'abakobwa bwatabagaye kuko iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda uraryoherwa kuko kandi nta muntu azakubwira ngo genda kwanga urumva rero nzasanga abakobwa benshi bagiye muri ibyo bihe bimwe by'imisemburo gasanga ndavuga nti je nzokubaka inzu ku buryo naho tworamuka bishitse ntawa nkumukunda nkamubwira nti rero mugenzi wanje burya ikiyago cyabaye umunoni acambwira ati ndakwiyamirije nababwira nti nariko ndakubwira ibyashitse gusa nta gahato karimo kagenda nanze nkaja kuba munzu yiwanje kagenda ndondera umubariritse ndamubwira niwe urazi ndondera agatambara kera ayo mazofire ko n'agakofero jewe nta rushungi nkeneye acaragenda uwo mupfasoni n'ukuri arankunda ati noneho nukugurisha sindakurihishije niyo ntererano ndaguhaye wazumvise musi w'ubugeni rero abandi bariko barahe nanje mwijipo ryanje nyene nashori wanje turiko turigira yego turagenda ako kayoga nyene namubwiye ntudufaranga ufise mwisa uravye abandi bari bagize mariage ico gihe jewe nyene nije nari nambaye abagabo none ko baguma bambara ipantaro mvuga nk'abandi bakenyezi bagize mariage yego bari bambaye amakanzu bari bafise urushungi bashakije nari ndavuga nti igikuru umugabo wanje turi kumwe katwigiye twagiye hamwe n'abandi nyene icyo ari kibazo kigoye uyu musige ntaye yavuze ati iyo ugomba gutera imbere uri muti yansi kandi ukaraza udahaza iyo rero ugira uti ngomba kubaka nka twebwe abakobwa bo baradukarira imyaka yarenze yagize gute igikuru uzosaba Imana kuko Imana turayivuga hari haba bivuga gutyo ariko Imana irumviriza irumva kandi irishura hari abagukunda hari bagize gute bafise avuga nti amafaranga nivyo isaro niyo mugabo nahiwe hama niyo nsiga muri ya saro akagenda handi bizosha bigenda gute hama rero sinzi umuntu yambwiye ati ndamubwira nti tumvikanye jewe rero namushimye kuko bambwiye yuko avuye ku kazi acaja kurima ni mu minsi tugihararanye tuzorima ego ndavuga rero ndakubwire muvyeyi jewe tubigarukirize ngaha mu gihe tuzoba tugihararanye tuzojana mu murima ni aramuka yagombye kunkwepa nzosigara ndarya bimwe yatwarima hanyuma nawe geje yaja mugabo ntasigaye ndicwa n'inzara ndavuga nti ninaheza amashuri byanka byakunda ntigezwa kubaka inzu kuko twebwe mu byukuri n'Imana dufise nawe waheza amashuri ntiwahababuka cyane ngo nzobura akazi byari bikigendeka urashobora kumara ukwezi canke abiri mugabo je Imana rero yankora ibitangaza ngize ndaheza aho kuri kaminuza ncanda umwarimu yatwigisha caraduha intuzenyi igikorwa turi bane turagikora ayo mezi abiri yagiye guhera nzasanga bampaye akazi nukuvuga yuko wewe wakundanye n'umukobwa canke umuhungu mukavugana banze umumvirizi yari karaja kuko niyo kugira ati niba udafise inzu sinza niba udafise imodoka sinza niba udafise akazi kameze gutya sinza aho jewe kubwanje noca namubwira nti sawa tubyaranya ndose imihwi nkarangura ndose ivoka nkarangura ndose inuzenya amagi nkarangura ikintu cyose cyaca ngaho ku isoko nararangura niba Imana nagize nuko twaba kwibarabara hari abantu bacaza ati duhe bakagura utuyoba nkazana hariho umuzungu w'umugiriki yadandaza imikate yayiha nabo ku mashuri iparatini imwe yari ku imikate 30 tugaca tuyirangura amahere 2,250 oya 230 kuko umukate umwe wavugurusha ifaranga rimwe nkavuga nti ko mfise inzara nkaca mfata umukate umwe nkaca ngenda ku isoko nkagura urutomati nkaca nshira mwakunyu nkaca mfungura muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza ukubaho neza no kuba ahantu heza ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore n'inzu nziza igezwe iri mu rupangu rwiza cyane ishobora no kwakira umuryango wose ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera
ibaze ni ahantu hatuje hatuma uruhuka neza, umutekano waho wizewe amasaha yose, kandi rero ntunagire ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye iyindi nzu bita annexe nayo nyene ikwije vyose bikenewe. Ngaha uzozana varizi yawe yonyene kuko ibindi vyose vyankenerwa birahari. Iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica izi kugindwi aha akayaga katanganyika kaguca ijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga. Akamenyetso ko guteranya rimwe 138 368 9 ubaheza ukarota neza. No muvyeyi agena tuyagishije muvyeyi yahoje voilà. Ngira ngo twibwira gatoya. Ndabaramukije mwese. Nashaka gushimira homme du changement kubera afata abakenyezi n'abagabo. Hama ikindi ca kabiri jewe twamenyanye kubera ibiganiro vyiwe, hanyuma ibiganiro vyiwe ndabikunda kubera yahera ku bantu badashoboye, abo bita ngo ntibashoboye, bari hasi bumva umega ntibovayo, ariko afata uburorero bwatumye hariho benshi baca bumva yuko nabo bashoboye. Jewe rero nitwa Simaruku Claudette, nkaba nubatse, mfise abana 4, hama hariho n'abandi nagiye ndarera ku ruhande. Narakoze narize nga muri Université y'u Burundi, ndashobora guheza amashuri mu gisata c'imico y'abantu psychologie. Hanyuma ngiye muri histoire yanje byo babirebire cyane, iyo psychologie nayigiyemwo ntayishaka kubera duhejeje umwaka wa gatandatu jewe narasibiye kubera certificate yanje bayitwaye. Mugabo nagiye gutangura ishuri mu kwezi kwa 11, umuyobozi yarahari yanyimye ishuri. Abigisha babiri baravuga bati uwo mwana ataronse ishuri ntidusubira kwigisha kuko n'ukuntu yayobeye ntitubitegera. Ndashobora gushishikara hama amashuri ndayamara, byagiye bigorana ariko Imana yarahabaye amashuri ndashobora kuyamara. Hama ikindi no babwira ni cy'ubuzima bwanje jewe jenyene, mugabo ndakivuga kubera kenshi batubwira ngo numa, mugabo ugasanga kujya kunuma kurakwica, nkumbure kukica n'abandi. Jewe ndi umwana umwe, nta musaza ngira, nta mwene wacu mfise. Mama rero yashaka ko nubaka nkiri mu wa gatandatu, yarabaye intambara ikomeye. Ndamubwira nti mama ntibikunda, naraba ukuntu abakenyezi babayeho, nabona ukuntu bahahazwa, nkavuga nti ntibikunda. Ati nimba wanse rero nanje ntibikunda, amashuri sindiha. Ndavuga nti rero karabaye, ariko burya iyo Imana yaguteguriye ikintu icinzira. Ico gihe ndavuga nti naho papa yamuha amahera kuko hari muri za 70, canagenda ndagura ubumera. Ndavuga nti jewe ngiye kugura ubumera, nagenda kusyesha ahantu kure, nkavuga nti ndagenda none ko ntari bubwisiyere ko ntuze kurusha atagomfise, nkagenda rero ntacyo nafunge ntunegize gute, mbwa nkagenda nashikayo kuko gwari rumwe wa wundi abazi guca ku ruhande niki bakagenda, je hagashika ntarasyesha. Urumva ico gihe naca ntakamba wa wundi nti basi unkundire ndabusige ngaha nzogarukejo, nkabusigaho inzara yanyishe. Naca ahantu hatari bwubake cyane, hari ibyamwa byo mwigongo, ibintu bibata amabungo, amakuta kibuno n'utundi yita imisagara. Utwo rero nico naca namura kunzira nkaduhekenya. Sinzi mwe muri abo buvuye ibyo ntavyo muzi. Imisagara twari tuntu uriye twasosa turimo n'umunyu. Urumva rero uturiye nta n'amazi yarahari, ibyo bavyita impeke zabongere byoshoboka. Hama rero bukeye nkaca nzinduka kare cyane kugira ngo gushika imbere y'abandi bose ansiere ubwa mbere. Ndagenda ndarondera, harubwo rero kubera kutamenya, harubwo yapfa nyampeke, harubwo yakunda. Candiga rero ndavuga nti rero ko jewe mba hafi y'isoko, ndose imihwi nkarangura, ndose ivoka nkarangura, ndose inuzenya amagi nkarangura, ikintu cyose cyaca ngaho ku isoko nararangura. Ni Imana nagize nuko twaba kwibarabara, hari abantu bacu baza ati duhe bakagura utuyoba nkazana. Hariho umuzungu w'umugiriki yadandaza imikate yayiha nabo ku mashuri. Iparatini imwe yari ku imikate 30, tugaca tuyirangura amahere 2,500, oya 230 kuko umukate umwe wahugurusha ifaranga rimwe. Navuga nti ko mfise inzara
nkaca mfata umukate umwe nkaca ngenda ku isoko nkagura urutomati nkaca nshiramo akunyu nkaca mfungura muze mugerageze biraryoshe ntimushobora kwibaza biraryoshe ntimushobora kwibaza sinzi rero ko haba haryoshe inzara canke haryoshe ibyo bintu igikuru nuko nabijya nkumva ndaryohewe gutyo rero bukebuke mugabo narashishikaye kwiga ndiga nkavuga nti byanka byakunda ntegezo kwiga hama nshitse muri secondaire murabona imisemburo ibyo bita les hormones biba biriko birakora ko nokobwa basa neza barashagije bagize gute nkuko umushinga ntaye yabivuze twaraja muri interna byaragutumujayo kuko wacha wambara karate imisi yose kuko wacha wambara natujya duhuzu akaburuzi kera n'akajipo kakarasurinda ukumva nyene nawe ukabona yuko wiyoze nyene bimeze neza abari ndo muri secondaire twakunda kubakurikira tubajanye ibibaho kugira turabe twumva kamoto kariya kavuga ati integezo gushikariya kugira nanje rya supu nje kuyisomako kugira nje nanje kuba amanoze kama birakunda imanira nje imbere gushikaho mpeza sinababwira byose nibirebire hanyuma ndavuga nti ninaheza amashuri byanka byakunda ntegezwa kubaka inzu kuko twebwe mu byukuri n'Imana dufise nawe waheza amashuri ntiwahababuka cyane ngo nzobura akazi byari bikigendeka urashobora kumara ukwezi canke abiri mugabo je Imana rero yankora ibitangaza ngize ndaheza aho kuri kaminuza ncanda umwarimu yatwigisha caraduha intuzenyi igikorwa turi bane turagikora ayo mezi abiri yagiye guhera nzasanga bampaye akazi hama abandi baravuga ati byagenze gute ika waraheza gusuka genda ukashira idosiye muri fonction publique nzasanga bampaye akazi umuntu arambwira ati byagenze gute wowe nguronka akazi je ndavuga nti nimba muri ko murayine ngize ndagenda nsanga aho nanditse bafuseho umuntu banzize izina ryanje n'ikaramu uwo mwigeme rero bansubirije yategeza kuja kubaka hama rero baca banshiraho urumva rero inzira z'Imana kujya bavuga ni igihumbi n'igihumbi ariko gatongo ucemijamo mama aho mwari ko muriga mwari mumva ko muzokora iki nimwaheza amashuri twebwe byari bigoye kubera nababwiye yuko iyo psychology nayigiyemwo ntayishaka kuko batubwira ati nidutore bitatu mugabo uko byamyeho hariho abana banaka hariho abazi mu muziki bakabanza bakabaha ibibanza byiza mu mashuri meza twebwe rero kwari ugushira hari ikibanza kugira buzuze urumva rero muri jewe sinavuga ngo nzobiki nashaka kuba umubikira w'umuganga mbwa urumva baranyimana medico ngiheza 10e no ku university ntibampa medico kuko ntari nagize scientifique bari banshize muri leta urumva rero ibyo by'ubuganga birabeheze nkumbura Imana yagira ati naho utabaye muganga reka tuje muri psychologie ntazobura bufasha ariko nk'umuvyeyi kandi nk'umumama mudukundire ndi mu kibanza cyaba kumbure benshi muri abanyeshuri sabarubaka ingo zabo ariko nabavyimirije ni kimwe mu bindi byama biteye ubwo bugwaro uburyo bisaba kugira bagire mariage ari uvuga ati ndiruka ndigwanagwana ko akazunda agapanga nimba narabaye ukwezi kose hiyongereye kumwe n'ubundi twubaho mugabo uburyo imanza zitwara amafaranga zitwara bikamutera ubwoba gaca barabangiriye icyo ari ikibazo kigoye uyu musiga ntaye yavuze ati iyo ugomba gutera imbere uriye muti yansi kandi ukaraza udahaza iyo rero ugira uti ngomba kubaka nka twebwe abakobwa bo baradukarira imyaka yarenze yagize gute igikuru dosaba Imana kuko Imana turayivuga hari haba bivuga gutyo ariko Imana irumva kandi irishura nkumbure si nkuko turiko turavugana mugabo umunsi bona bikwiye irakwishura usaba uti Imana jewe ahondi n'uburyo mfise n'ukuntu menze ndonderera umuntu tuzohuza iyo rero ugize Imana ugahura n'umuntu muhuza birakunda hanyuma ikindi naco ubu turakwiriye gutera imbere gatoyi iteka ry'ababyeyi rirakenewe nukuvuga yuko wewe wakundanye n'umukobwa cyangwa umuhungu mukavugana banze umumvirizi yari karaja kuko niyo kugira ati nimba udafise inzu sinza nimba udafise imodoka sinza nimba udafise akazi kameze gutya sinza aho jewe kubwanje no cyane namubwira nti sawa tubyaranyabo urumva wewe ubanza kumenya wewe nyonyene nkuko umushinga ntaye yabivuze nshaka kujahe aha ndihe none nshaka kujahe none no shikayo gute aho uburi kuratora inzira uwo rero nawe mukundanye mukaba mudafise uburyo jewe kubwanje genda
pana bijya byo kuja kwihisha genda mushikira abavyeyi ti muvyeyi jewe turakundana ariko uburyo nta kintu sikirenga dutabare muteke tubane kuko na kera vyaraba ariko kenshi inzitizi ku bavyeyi b'umukobwa ubuzima ntibubura inzitizi umwana we tumuha umuntu atakwari uri umuvyeyi umuntu akagutumberera mu rugo akakubwira ati jewe uru rugo narugomwe mugabo nta buryo mfise ari umuvyeyi yumva aravyakira icambere cyo kugira utumbere mu rugo nuko uzi ushaka kuja kandi mu byukuri ushaka uwo mufashanya yego urumva mugabo biva ku bavyeyi je ndi kuno bihanura hama rero abavyeyi nabo barategera bakwakiriye rero bareze bakavuga kuko mubiravye nko muri iki gihe habaye intambara hariho benshi bahuye badafise ubwo buryo bw'uhura mugabo mu nyuma biyumvira baragize ubugeni baragenda barahamagara abandi baragira ubugeni uko bukwiye ukaba rero uronse uwo mubana kandi mukundana kandi mubona kumwe shikira abavyeyi kuko umuhezagira w'abavyeyi urakomeye shikira abavyeyi mu babwanirire banse ntimuce mujanirana kuko nabo bagira bati umwana wanje sinoja kure mugabo unye ibintu by'inkwano ntikiri kagashimwe bisigara ibindi bintu uyu munsi kumure twe abakiri bato twe dukuze dusanga imanza zibera ku bubare ku masare de resolution ni ku bubare ndakeka simbeshe mwebwe mucubaka byaberaye kuko namwe mwava ku gatumba mu gihugu hagati ariko mu Bujumbura Bujumbura mwaca mubigirirahe bwari buriho hari hake mugaba hari hariho hari hake mugaba hari hariho ariko kubana ko abantu babiri byarateranye abantu nk'abo tubona ubunye kuteranya kubashira hamwe cyane kubatandukanya uno munsi urasanga sale irimo abantu barenga 300 baje ku rubanza rw'abantu babiri nico gihe bari bariho kandi noneho n'abavyeyi ba ruguru kenshi twarabatumira bategerezwa kuza kugira ngo nabo baje muri iyo ntuzenyi kandi uko hameze kose barakunda bakaryama hama ikindi naco burya umushinga nta ibyo yavuze byanyuze byagize iyo ushaka gushika kure zigaza hamwe hasi kuko murashobora hariho nk'abafata amadeni twebwe tuzoza tubanywere tubafungurire cyo twitahira byo musigaramwe ntitubimenye mugabo we wumvikanye n'uwi wawe mukarondera bajya batemwe mukagenda hanyuma mukagenda mu mategeko kuko bitegejwe kubuko hanyuma na patiri nibaza yuko mugiye yoshobora kubahezagira hanyuma mwico gihe mukakoresha uburyo mufise mugatumira abantu mubona mushoboye gusangira ico kintu abakunze ntibaherera mu bindi ntuzotumira bose ngo bikunde jewe rero aho kuja mu madeni ngo ugiye kugira ubugeni emera ugende ugira ibyo bigukwiye mwavyumvikanye n'uwi wawe mubikore hanyuma mubeho jewe ntababesha nakoze ubugeni mwijipo duhiyo nkuru ahubwo duhiyo nkuru none jewe iyo ukiri umukobwa abakoresha si bake nibiki hama nababwiye yuko intumbero yanje yari yo kubaka inzu kuko abagabo sinigeze ndabagiramwo confiance cyane ndavye ubuzima bw'abakobwa bwatabagaye kuko iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda uraryoherwa kuko kandi nta muntu azakubwira ngo genda kwanga urumva rero nzasanga abakobwa benshi bagiye muri ibyo bihe bimwe by'imisemburo gasanga ndavuga nti nzo kubaka inzu ku buryo naho tworamuka bishitse ntawa nkumukunda nkamubwira nti rero mugenzi wanje burya ikiyago cyabaye umunoni acambwira ati ndakwiyamirije nabubwira nti nariko ndakubwira ibyashitse gusa nta gahato karimo kagenda nanze nkaja kuba mu nzu yiwanje kandi nkabaho birambabaza cyane kubona abakobwa bakorora inda canka cayihebura ushaka kubaho ahantu habi mugabo ushaka kubaho urabaho jewe rero uwo twari rigomba kubakana yari umufonctionnaire mugabo uravye inzu karaba ka déplacement karaba uduhuzu kariki nawe ntibyari bishemiye gose muganda avuga nti ko nshaka ko twubaka kandi inzi yuko arima tuzokora hariho nabambwiye ngo hari abagukunda hari bagize gute bafise avuga nti amafaranga nivyo isaro niyo mugabo nahiwe hama niyo nsiga muri ya saro akagenda handi bizoca bigenda gute hama rero sinzi umuntu yambwiye ati ndamubwira nti tumvikane jewe rero namushimye kuko bambwiye yuko avuye ku kazi acaja kurima ni mu minsi tugihararanye tuzorima ego ndavuga rero ndakubwire muvyeyi jewe tubigarukirize ngaho mu gihe tuzoba tugihararanye tuzojana mu murima ni aramuka yagombye kunkwepa nzosigara ndarya bimwe yatwarima
hanyuma nawe ageje yaja mugabo ntasigaye ndicwa n'inzara. Ariko Imana ishimwe tumaranye hafi imyaka 38. Twagiye turagenda buke biduga bimanuka kuko n'inzu ya mbere twubatse barayisambuye, ya kabiri barayisambura, mugabo turafise aho tuba. Nico gituma rero ico gihe navuga nti none ko atacafise ninaja kurondera ya mpuzu ikoteshwa kuko si yugura abafise ubuvyo barayigura. Muri ya myaka yanyu barazikotesha? Ego barazikotesha. Niya ikotesha agatanga ayo mafaranga nzoyambara umunsi umwe ngende ndiko ndatinya mpava ndayitabura ihava icafura aho kunezerwa na munsi mukuru umutima wanje ugume muri ya mpuzu nibyo bikuremwo ati kirato ndabumvira ati ndaho umuntu yogera n'amaguru kirato kirahita ati natugenda gute kuko nanje nari ntanguye gukora akazi ndabwira wewe nkanzokwereka nagenda ndondera umubariritse ndabwira niwe urazi ndondera agatambara kera hanyuma uzofireko n'agakofero jewe nta rushungi nkeneye acaragenda uwo mupfasoni n'ukuri arambwira ati noneho nukugurisha sindakurihishije niyo ntererano ndaguhaye. Wazumvise umunsi w'ubugeni rero abandi bariko barahe nanje mwijipo ryanje nyene nashori wanje turiko turigira yego turagenda ako kayoga nyene namubwiye ntudufaranga ufise mwari mwisa uravye abandi bari bagize mariage ico gihe jewe nyene nije nari nambaye abagabo none ko baguma bambara ipantaro mvuga nk'abandi bakenyezi bagize mariage yego bari bambaye amakanzu bari bafise urushungi bashakije nari ndavuga nti igikuru umugabo wanje turi kumwe katwigiye twagiye hamwe n'abandi nyene muri intuzenyi yabera ngaha kuri province niho batwakirira byo muri mairie batwakirira ngaho tugenda kuri grand séminaire hanyuma ucime rero nari nakunze n'umukunzi wanje nyene mwisengero turiko turavuga numvise abantu bajya ngo papa ndabwira mbega wewe kumva bariko nibiki ati uri kuravuga cyane gusumba na patiri bimavuga ngo wewe kana ndakwemeye umugabo wanje niki umugabo ngaciragwa ngo bari ngo turagushigikiye bose baraca barakoma amashi baragira gute turagenda nyene kakayoga turakanywa hano dufungurwa turihereza hama bugeni bo bahora rero ntuze uraba abandi ngo bafise ntuzugire ngo abandi bagezehe wewe rondera hiwawe ni wahura n'umuntu afiswe mu kayaga n'icyo akakubwira ati reka ndagushigikire urakenguruka ni waba ubona utagize kora wewe wenyene nkuko yabivuze bipfe usubire byongere bipfe usubire kuko nkugiye ku ishuri je naririhira minervare narigurira ibitabo by'intuze mawe namubwiye nti je ushaka ko ndongoka ntaragera jewe reka nzovyikorera nawe akazabona nuduhuzu two kuronka diplome ndigurira byose ndikorera mugabo urabona ngiye ku ishuri kubera ntaba ndiko ndakora tuhere twaragabanuka mugabo naracunga ibihumbi 5 ntibyabura ntibyabura kuko aho narakura mwe gakaziye k'ivyeri hanyuma nkaca ndonka rero nutwo tuyoba nibiki bigatuma rero nca nduga bukebuke. Murakoze cyane murumva abagenzi kubakiri bato ni ntayikomeye mugani wa Paulo n'icete gisomeka muntu wigatoye mwaratembereye muraba mu bihugu vy'uburaya naho ngira ngo atari bwa bibabwire amatwa asomira mwaragiye no kwiga muri Etazini nivyo naraciye abantu benshi iyo bagiye muri kariya karere baca binyegeza bagakwepa n'amategeko muga bakagumayo we kubiki waciye wumva woza utimviye ati ahantu rero muri Etazini muri Amerika bakunze kuvuga ngo naho indoto zose zishoboka kutachi ugumayo ngo mutama nzomutuma kandi n'abana bazosangina ibyo ari byo byose uva Bujumbura kaje muyinga ukava Bujumbura kaje mu Ruigi ukaja muri Tanzania ukaja mu Rwanda iminsi yose uriga ikintu usanga abandi bantu babiyumvira ukundi kuntu babayeho ukundi kuntu n'imigenzo nibiki je rero naragiye Imana hafi icubahiro twagiye nyene mu gihe c'intambara iradutumbereza ahantu dushobora kurara jewe naragiye gukoropa ndakoropera abazungu umugabo wanje nta buse yarafise jewe ntaco nari mfise ngahiga rero umugabo nawe araja kwiyandikisha kugira ngo ashobore kwiga kuko twiyumvira tuti ibya hariya ntituzoshobora kuronka equivalence reka turondera ivyo ngaha mugabo akagenda ku ishuri
abana nkabajana ku bisi nanje nkaca ncimbizero ngenda gukoropa mu mazu y'abantu biragutse hanyuma buke baratinda baratwima ibipapuro ndavuga nti ndaguye mu bana ico gihe rero ibice bishika hariho umwana w'umukobwa bishe bamutahana ku nguvu bamwica n'ibintu ze n'amakusi ndavuga nti abana banje karabaye numva rero ico gihe kubera nari ngifise karangamuntu passport y'u Burundi byarashoboka ko umuntu aja muri Etats-Unis agiye ne bakakuraba ico gihe byari bikigendeka mbona Imana iravyuguruye turajayo bana rajana ku ishuri mugabo nkaraba ukuntu babayeho nkaraba ukuntu abana bababuza kuja gukina ntibisanzure ku mugororo abana barakina bakaca babona umusekirite araje ngo abana babavuza urwama hari abantu baryamye abantu nkabona bazumenga bameze ukuntu ngo nkurubuzi butatu kugira ngo mbeho ndavuga ni mukamurikirwa ngira bindi biragoye ndavuga nto ya iwacu unyi biriko biragenda numvise ati mahoro yabonetse naciye nshunguruka kuko ino atari uburiko biragorana iyo ugiye ku mugenzi yateye uturengarenga arakurandurira dukeye iyo yagize umuntu yaronse duharage akamuntu urashobora kugenda akaguha n'agapfunsi canke tubiri arako kajumpu urakaronka ku buryo rero je n'ivy'uburimyi narabikunda cyane burya umuntu mwese nihagira umuntu agira stress akumva ibintu biremereye azogenda ari abantu harima atera utuntu iyo jewe mbonye agatete umuntu ateye ukaza ubona umunsi umwe kafufunyutse karaduze ukabona utubabi sinzi muzagerageze mwumva umunezero udashoboka nico gituma je nemera Imana murabona urubuto rw'umukaratusi muramaze kurubona rungana gute kangana nakirengarenga mugabo murabona uruti ruvamwe ingene rungana rero umuntu azogira stress ibyo byo kwirukanka kwa muganga ni kimwe wese uzogenda urondera nabo bivamwo peinture cyangwa ibya byose akantu zone ushire mwivu ucutera akantu ukavome ugashira ahantu zodura agacunga buri munsi umunsi rero ubonye kagize ngo ukabona kaje ukabona bukeye karaduze ha iyo rero nkari nk'ibigori cyangwa ibiharage hageze kwamura ubufise akanyamuneza nije nabirimye none raba biragize ukumva no mu afere rero nuko hera kuri bike ushoboye ngira bijya nibyanka rondereza handi kuko hari ubwo usanga Imana yaguhaye ingabira nijya mugabo we kubera ivyubu ubona abandi ukagomba kugira bijya mugabo ingabira yateri imbwa yo na Imana yaguhaye heza wicara ubwi Imana umuyikuyibwira uti Imana yo rero jewe ibi nagerageje byanse none mbwira nokora iki hari ubwo uhura n'umuntu akabwira ati je burya nkora ibi canke nk'ubu yavuze ati hari umuntu twahuye arangomwa arambwira ati muhere rero bukebuke namwe bakobwa naho mutari benshi uyu munsi nyabuna vyuka haguruka niyakubwira ati ndagukunda uti ni sawa umunsi buke akakwikata uti je ndashishikara kubaho Imana yaguhezagije ikibondo kuja kukikorora umushobora kujana kandi nawe mutojana ugasigara ugumana umutima w'umuntu uba wishe umuntu genda rero ukore wa mwana wawe muheke ku mugongo uti fata gumya dukore je ndubaha cyane bajya ba mama bikorere udutunga badandaza imyumbati bagira gute ntamuti akasa kantu kangana gute aravamwo ariko uravye determination bafise uravye gushaka bafise harwo muramvuga nti iba nari no bashize hano mugabo kubera ariyo ngabirana Imana yamuhaye naho muhibingana gute ntiyemera hari abantu baza kuyora imicafu mu rugo akaza ukamubwira uti ntora ndawe umunsi umwe vraiment sukwishima ndwe narabaravye ndavuga nti no reka ndabarosabira akaze hano ndabaha baroga ndabarungika muri saro ndabaha uduhuzu baragenda bashitse ngo twabishimye ndasubye kubabona uwo munsi baciye bagenda ubutakigaruka mu nyuma ni umwe yaje ngo rega mami ngo ni nta kibazo n'ukuri kazi mukomeye donc hari ingabira ni umuntu naho wogira gute nako ushaka ntibikunda wewe utarabona iyo uje abwira Imana uti Imana n'ukuri jewe natakaye mbwira uzoza ubona nikubwira ngo turiko turavuga uzoza ubona igucishije ahantu uciye ahantu uhuye n'umuntu cyangwa ukagwa ku bintu ni ukazusanga byakunze icyo mukora mugumane umwete ukwizigira kandi ntimwihebuje uwihebuye biba bipfuye akantu ka nyuma mu kanya twego tuvuga ko waciye muri etazi ariko ku rundi ruhande Mayimuna amaze n'igihe kitari gito mu gihugu cy'Ububirigi
urwaruka turi kumwe ntavyo bambwiye nta nivyo nababajije mugabo ntiyabuza abafite indoto z'ico gihugu muramubona iyo bigenze mu buryo runaka abantu baragurisha ivyabo vyose ayo mafaranga ataya nitwoyagira umutari reka tuyagira itiki bitujana hariya we ko warubaye igihe kirekire si promotion ugira uhagirire ahubwo ni realite yaho hantu twe tutaba we wabaye icyo kibazo kiragoye kuko nkuko nabivuze umuntu wese Imana yamuhaye igabananizi yiwe iramuha n'umugisha wiwe hariho abagenda bakaronka mugabo nukumenya inzira bacamwo ziri kwinshi sinzi ko ndabivuga imbere ya kamera hariho abadandaza abandi kugira ngo bashobore kubaho sinzi rero ko wewe ushobora kugenda ukavuga uti Claudette yambwiye ibi n'ibi 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 cyangwa ukanyerekera ko ibi n'iki uko bakubwiye ati turaguha ibyo byarashitse ntawe ndomye kuri utoke mugabo byarashitse twe twamaze imyaka 11 tutagira urupapuro hanyuma aho ugiye hose nkuko se mushinga nahenga yabivuze menya kuharura kuri wewe ico bita kwikunda bana kwikunda kumwe kuvuga ngo je narunse ibyo byanje nyene no banza ugira uti jewe nshaka kubaho gute iyo wikunze nka kujya bavuga muri Bibiliya ati murakunda abandi nkuko nabakunze kandi ukunda abandi nkuko wikunda wewe nyene utikunze ngumenye ico ushikako nundi ntumukunda iyo rero wewe wikunze ukavuga uti jewe nshaka gushika kwiki biramutse bikunze kugerageza no kuri je ndakunda abantu bagerageza mugabo iyo ushibishizemwo ibintu bidatomoye Imana idakunda ntibikunda kuko nk'ahano baha akarorero hariho je nkunze kutanga nk'ibintu nabayemwo kugira ngo mbe mfise ibihamya hariho nk'umusore yankubise umwereka ku bintu by'intuzenye by'amafaranga akambwira bizoza kumbe yari karategura kuzoja hanze mugabo biza gupfa imisi yose agiye hakagwamwe ibintu je musi umwe ndamwegera ndambwira ndakubwire rero musore hagarika ivyo bintu byo kuza urabesha kuko Imana ntihezagira ibintu bidaciye mu buryo nije rumva rero kuja ahantu uko nabivuza aho ugiye hose uraronka hariya kujayo ni vyiza mugabo raba inzira uciyemwo nugira ngo ujya ngo yarabwize ne hari inzira batababwira bacamwo mugabo twebwe n'ukuri ntababesha Imana yatugize kuko hari mu gihe cy'intambara kugira rero uronka uburyo bwo kugenda hariya n'ingene bizazigoye nta buhinga je nabishizemo kuba tukiriho nta buhinga nabishizemo serugo wanje yari umumenyesha makuru aracariho nta buhinga nabishizemo kuko murazi ko hari habahasize ubuzima urumva rero je cyo noshimikira no kubwira Imana ati mfasha kuko naho uzogira ibintu bidaciye mu ntuze mu nzira y'Imana ushobora kubironka mugabo amaherezo nayahe hariya naho abantu benshi baragiye hariho abaronka hariho abataronka mugabo jewe n'ukuri noshimira Imana kuko nibyashitse ariko kuba mwaragarutse ngahi Burundi ufa gukoresheje experience y'ivyo bihugu wabaye urahabona opportunities siritu nk'abajene baba bashaka kwitangurira hasi cyane gose je birambabaza kubona umugani wawe hari habagurisha agatongo bagurisha utwo bafise ngo ariko baraja hanze ugasanga nk'umuntu aramuteguriye nk'imiliyoni 30 ngo genda njane hari ugiye ukagura itongo ryonyene ukarima irengarenga n'amezi 2 kumwe n'inusu 2 none nimisi ngahe urazirengarenga ubunyi ko zisigaye zigo intore n'amezi angahe nivyo ibiharage n'amezi angahe irengarenga donc gisa nk'ikintu mwe kirakengeretse cyane je ndaza umuhungu yahejeje kaminuza yagiye yegera hajya prison ijya mpimba ati ndashaka kumenya aya matongo akoteshwa hihi aremereje gusorora misanzwe irengarenga zirera iminsi 21 ariko we sinzi uburyo zifumbira wezera muri kenze juru none muraza amabanga nani si cyatsi ego muhu bavuye kuzivomera ukuntu abasa ashuvuga ati mwe mahera ava ahantu hagoye basi hanyuma ikindi kikunze gusamaza abakiri bato nukwiyumvira ngo aka kazi sinogakora mwabantu mwe nta kazi kagayitse nta na kamwe kagayitse nta na kamwe nuzo kubwira ati nguje kunkorera irya toilette niki mugihe uzi yuko uraja genda ukore ucugenda ufata isabuni ukarabe neza bizogutwara iki nana kimwe
ni waba ushoboye kurima izo rangarenga genda uzirime niyaza ati nibyo nyakubahwa arengana jewe ngaha ndi kubikorwa uri kurantesha umwanya menya wowe uco ubifuza menya icyo ushaka gushikako kandi ntagi akazi na kamwe muzoga kandi n'uzosanga ari kagako ntuze umugaye kuko wewe abazicara karakora nk'abantu mwe muracari bato muracafise ubuzima muracafise inzira ndende ja mu buryo rero mushobora kurondera kandi ntimugire ngo barandaba barageze gute niyo aba yakugaye yakuzaniye twaduhera twintuze twarawaye yakuzaniye uduhera uza kugura ka kajumba uza kurya umuntu rero atakugaburira ntakakugaye